reka tubaramutse cyane abakunzi b'aho Burundi aho turi hose nibaze ko muri aho mukomeye mumeze neza naciye ahantu usanga bari mu comedy ahantu zimwe zisara ariko rimwe mu bantu twakozanye ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane agaragara ko mu kazi zo gitandukanye hari ibintu byinshi twagiye tuvugana ariko urabona ari kabyanga murabona ibintu byose ni comedy gusa ndabira rero ndabira okay ndamusere bari kwadukurikirana ndabaramurije cyane abadukurikirana bose bahereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi eka n'abari hanze vraiment je nararonka akadorari wambaye impeta nukuri sindamutahukana kwa sindaronka akadorari oya wambaye impeta kandi yambaye mbega umuntu yambaye impeta ngaho bisiguriye nukuri naje nagatoko nyene mwibarabara ucudomeka none gashana reka tubanda oya bitahura bro umviriza yevuze intoki zivyibushe naturi impeta yonze rero kandi ko konze yakwiyenga none ntoye centa sawa naco bandanya rero bandanyiriza aho warugeze naho nyene niho naringeze naho niho warugeze none amakuru y'imisi bro yego ni fresh meze neza ndashimira Imana kweri naho na Mariya nagiye aciyemo nawe naramutse Mariya yaraciyemo twese twarayigwaye ariko dushimira Imana ko tukiri bazima ushatse kuvuga ko rero je ngwaye nawe ba wagwaye oya umva ico ni kiza ciwanyu mu Kanyosha ico ni kiza ciwacu iwanyu ni hariya nyene iwabo n'abantu ni iwanyu mwijuru bo ntaco wabura umuvajuru nta muntu apfa yagiye mwijuru agaruka ari muzima erega isi urabona isi twe tubayeko iyibaka abantu gusa nuko bavuga ngo abantu barabakerana bavuze ati abantu barabakera tuba tugiye mu ndero imico n'akaranga tuze gusanga iby'imico n'akaranga bavuze imico n'akaranga ntibijya bitwa indero nuko umuntu ateye niho uzabumva abantu bavuga ati abantu barabakera abubu wapi none bavuze ico kintu abantu gitahura nk'uku kera urazi ko abantu bambara impuzu zigufi bari bariyo kera nta bantu yashobora kwambara sengere bace mu muci gusa bazambara batazambara ntibasaba gutwara inda icyo si cyo nashatse kuvuga ariko kera cyane hariho kera na kera cyane kera hari hano bagenda gusa hoho na kiriya gihe bagenda bari gusa hari iby'amada byabaho kubera kandi hari ijyanye bitanga ngo ni igishimanyenze hahandi donke iyo umukobwa atwaye inda akayitwarira iwabo hariho ahantu baca bamushira akabaho sinzi ko iyo nda yava yivutse canke bamutura mujana ku muhungu ibyo naje nivyo ntazi nta muhungu bamutwara yayivyarira muhira yayivyarira haje bikunze abavyeyi bamwitaye bakamugaburira batamwitaye yapfirayo none kubera iki none batabigira nk'ubu bace bamwumiriza ku muhungu bamutwaye ku nguvu none reka iterambere n'iterambere ariko ubu asha wihenze ndakesira urongora hataragera uragerageza kweri ubu ntabyo ngo ni 18 ya 20 oya uramutwara none nk'ubu uteye inda mu mineri bigenda gute nawe uramutwara baraguhuga twahana baca bagufunga itwege muko mine barabandika udarakuze imyaka 18 barabandika aya muhungu namba ari mwiko mine yiwanyu ntabwo bashobora kwandika umukobwa atarakuze imyaka 18 ahubwo wewe uhera mu mpimba mama yangu barabandika ana haya umuntu bamufunga biva ku bavyeyi abavyeyi b'umukobwa donc nk'ubu umuvyeyi arashobora kuvuga ati haba akaerere kugira ngo tubigire birebire imiryango igacivuga bagaca babana nk'ubu yarafite imyaka 16 agaca muduza kingahe cyangwa umuvyeyi akemera kuko mine ntishobora kwandika umuntu atarakuze imyaka 18 cyangwa umuvyeyi akemera karera nk'uko yarareze abandi ati nta kundi nta bundi buhinga none rega donc rega abavyeyi baratandukana hari abavyeyi ibintu by'imiryango batavyegereza umutima n'abandi bavyegereza umutima biratandukanye ariko nkawe ndakora wewe bamutende uwawe nje ntabashikanje mfise byorenga muri paraka ciye kwiri cimbereje reka twumve
Turabivana nk'ubu none reka ndagwa nk'akarorero akarorero uno munsi wewe nyene urateye inda mushikanje akavuga ati niwe wayimuteye hama wewe ugacuzana bya bintu by'ububono ukankinda umva we nawe ari wewe ari mushikawe canke ari umwana wawe woca ukora iki umwana yavuze ati ujya wewe niwe yamneye twarakize yuko nuku icyo kibazo kiragoye kwica bisaba ko we mpanca mbanza nkazana nkabata y'igipolisi ikagufata ikabanza yagunyara inkoni ihame gacigushira mu gasho bro wewe uhindutse za filme uhoja none wewe iki wewe wihakana amaraso yawe ana za filme ziziye ziza muri Iraq zahe nibo bako barondera umuhanda kava maneko aba yarutse donc n'ikindi gihugu nibo bamurondeza ari umuntu akamurondeza indege hasi barondera umuntu no mu kuzimu hose bagahiga mpaka bamufashe rero nawe ngonzanira bataye kubera hariho uduhungu ngaho twigitse yuko umenga twotwo turarinzi tugace tugenda tugateragura amakobwa madahama ngo bazoyihakana arigesha uhura rero n'ahantu atavyo kuzana uburofu ivyo vyinda tubivemo gute kandi umva ari bibazo sawa tugire muri ya komedi yacu tuba turaho tumeze neza mwabonye ukuntu twatanga ikiganiro burya twagitanguye nyene kubera je abahungu je nzona bavumbura abahungu twaze tura ibintu biri ari utuntu biga mu isite je nzona bavumbura tugaruke muri systeme yo kuvumbura kubera ko tura ibintu biri behind the scene bakina komedi imeze neza rero kweli Jesse ni doga gusa nyene ego nta nyambi buragahombe gusa nyene ko biragenda neza mbe uwo mugani bavuga nta nyambo buragahombe nta nyambi buragahombe babashatse kuvuga gute nta by'amavyera deni none wowe si umugani none zimigani kwivuguruzanya aha nta by'amavyera de navyo bisigura iki donc azanye imigani niwigize umuntu wa kera ubu twavuye ubu tugize kuwa kabiri nta vy'amavyera ngo de nta vy'amavyera dere donc ni nkuko ugomba kuvuga ni nkuko ubushitse kuvuga ati nawe amayikwiye iyo migani hariho uwundi n'undi mugani ngo nta mwongo buri sata ibidahize ngo nta zibara zidakomana amahembe aho rero nkubabajije ngo nk'ubu wewe none wewe uba mubanye na naka ngo ibereye bajyaya nk'uko mubanye na naka uravye n'icyahe mupfa je mu bisanzwe nta kintu na kimwe dupfa ngo ariko ngo nta mwongo buri sato cyane ngo nta zibara zidakomana amahembe ibyo bintu bigace bigaruka rero ushaka kumenya comedy aho mwatanguriye tuko turaraba gushika uno munsi biriko biragenda bitera imbere ababakurikina baguma bagwira canke bitera bisubira inyuma uko ari abantu bitera bisubira inyuma nabo bagatera baje imbere ariko akavuga ati nawe biguma bisubira inyuma dushaka tugume dutera natwe tuje imbere ariko bikaguma bitera bisubira inyuma mwewe groupe yanyu ya comedy bimeze gute bitera bije imbere cyane none komenga uciye baranda kubakisha gute oya karaka message mbonye ngaha nini nakari mikashi oya sawa atarakari mikashi nanje ntunyereke tubandanye bimeze neza biko bigenda neza naho bitarafatiswa uvuze bitarafatiswa birafatiswa ntago birunguka muri cagerageza gusa tunyene urabizi ivy'Imana bijya abarambiwe bataje ko turakora je sinavuga ngo harimo mwidogo kanaka oya bima tuko turakora munezero tuma tubaha kuri page muri timu ya Body Comedy munezero ko ntimwidogo wanashima ndabona ubudisa ama comedy ni menshi n'amantuze ni menshi ama feedback ni nyinshi mu quartier mu bandi abantu inbox bro wakoze ya video yanyu yadukomye video wadukiniye ibintu bro ya video yanyu rimwe inyigisho akavuga ati
nyine feedback nk'izo ziba zikenewe ku mukonde creator ziba zikenewe ndanavuga abantu bataraja kuri page yacu kureba Budi comedy Budi comedy nuko murahombisi uko murahomba Budi Budi comedy BDI comedy bacha babona none hajya Budi comedy irafise chaîne ya YouTube YouTube ije hajya mu postinga kuri YouTube mukora muga postinga no kuri Facebook video ijya kuri Facebook n'ijya ni kuri YouTube bisaba kazi ntabwo cyo byumva nayo nenge ibyo bintu bifata ingufu nyinshi amafaranga menshi mwebwe oya twese turacyajya iwacu ku bavyeyi hari abavyeyi rero barabatumwa amahera ntawomenya oya kiretse wowe utubereye mu byeka n'amahera mwe muyakurayo kiretse wowe utubereye mu byeka yadutamu sebo none je ndayafise wowe urayafise nafise none tuvuge rero ko umbwiye ko commentaire zimeze neza feedback iri kiragenda neza cyane imbuga ziko zirakura niki kintu nshaka kumenya imbuga ziko zirakura ko imbuga nizo tokuramo amafaranga nizo abantu bazotumenyera ko babanyaburaya batutemo amadolari donc urabize abarundi baragoye Murundi no muntu wa mbere akurabira video agatwenga muhe mukata akaza gufanga kandi yatwenze umutwe karugo yamujyohe omba niho bigoye none uwo muntu rero ibintu turavuga tubimara uwo muntu mubwira akajambo kamwe bro gumukonyene agumukonyene gumukonyene yirawe nyuke kuzuba wayiraza agumukonyene erega ko ujya niyo yakituba neza kocha il defense il defense natubwiye ati uzoshima ko umurundi anagore uzoja kuri stage kubite bragenza uzubona mu gutega haramwinyu akara babita kumwenyura kumwenyura atwenge pole pole nunamba bavuga ko kwatwe oya twenge pole pole ariko bakuri stage ukati ni ku toilette muhurireyo uzubona kubwa peti wego friend oya ntibabuze bona yabibonye hano aho rero niho yaje cyangwa handi ucumubona mu site uzamumva mu site ujya muhungu wa naka yarangiye ujya mu cyane hose numva rero niho abarundi bagoye naje video urayiraba azamba ngo yigize ikiragi ko are video iraho yikira ngo yigize ikiragi imbere y'umukobwa agatwenga abanyene ako muhe mu system ngo ibintu kinangumenga kuri kirofu ngo urafise ubwenge ko cyangwa ngo mukubaho cyangwa ngo bikiraga ngo nta bwenge ufite ibyo ni ibintu byambaye ngo nta bwenge ufite ariko icyanyohe kazima wumvise ko yavuze ko nabaye ikiragi yarayibonye okay kubera iyo atavuga ko ndi kiragi navuga ati ntayo yabonye aho ko yavuze muri bijya na kimwe yarayibonye byose yaragiye ko biramunsi ayibona atanari nkiwa murungikiye biriko biragenda bro yavugisha ukuri biriko biragenda no bw'Imana biriko biragenda biriko byavansa biriko biragenda biriko biragenda biriko bitera intambwe sinido cyo gituma no munsi bagaragaje umunezero mwinshi oya je nizi ko ndi nuko izina ry'ikirundi munezero utarimo usa nandi je ana vibe niyo nakoranye niyo mvuze gusa rimwe ndashavura kandi mfise shavuri none iyo vibe yo yikurahe kubera ko uno munsi ari abantu kugira baronke vibe arinda kunywa byaramutwe bro ariko wowe ufise vibe utarinda kunywa byaramutwe iri naturel izo nguvu zikurahe aho kandi badukakora tugakore nyene ngira izo nguvu wewe uzikurahe aravuze ko Erega n'abastare bo hanze bakomeye hari igihe kugira baronke vibe barinda kunywa byaramutwe kandi bakomeye aba artiste turatandukana turatandukana yoga hari aba artiste babizamu batanguye gufirma batanguye kunywa aya madroge ni abizamu
hari n'abandi babizamo batarabinywa bakabinyweramo n'abandi baza batarabinywa bakaguma uko nyene ariko ntawe numva yabijemo abinywa abihere aca biheba ariya ndamwumva umunyempano rero tugomba tuvuge kwa kino kintu umuntu arondera vibe arinze kumwe ibiyayuramutwe ariko n'umustar akomeye isiramuzi hakaba n'uwundi vibe abifise nyene hari impano yiwe mu bisanzwe mu kibana ahantu hose aba ameze neza kuburyo ushobora kuvuga ikintu bagaca bavuga ati Petero umunyempano shaka kumenya mwabo bantu babiri indari umunyempano bro ngora abantu jene mvuge gatwe kiwanje yego ni wowe nyene ko turavugana nta kandi gatwe jenje jewe gatwe kiwanje gatwe kawe jewe gatwe kiwanje nta kintu kimwe mwakibore shaka rero n'indari umunyempano kuwunywa kugira ngo yemeze abantu no kuruza aje kwemeza abantu bimurimwo abo bose abanyempano ahubwo bijya bintu umunyempano ni impano ni ibintu biba biri mutwe wawe udandaza ibintu udandaza ntibijya bikuvamo nibyo dukeneye ariko vibe nayo hari abantu bayirondera vibe n'abandi bantu atariyo barondera abari karemano urashobora kuba uri umunyempano utagira vibe udashobora wumva iyo mpano yawe abantu boyikunda gute birakunda kuko ikintu gituma abantu bakunda impano y'umuntu sawa nuko ukora akantu kubita ku mutima w'umuntu akavuga ati kubita nyene umuntu umutima akavuga ati respect rega example sitosura gusiba muri concert yawe example iri hafi ndayiguha ni umustar akomeye ni umustar kaza akomeye Moni Affaire Moni Affaire kuri stage nta vibe sinzi ni muri mutwe cyangwa ibi mode sinzi ni muri Mutwenzi festival ko warakurikiranye byamuvuzeko Yesu yaraperforming ariko Moni Affaire nivyo kuva na kera nibuka ni l'année passée muri Miss Burundi twamutora kuririmba ego shina none byaba ego shina nabyo byagarutse muri Mutwenzi none bipfira he oya vibe hariho vibe umuntu ari karemana n'indi vibe bisaba karinda gutreshaja kavuge gusa ko umuntu arinda gutreshaja kabanza gavima nage ana bamwe baramukompara ujya muri sinamuvuga ajya muri bya mukompara hanze reka tuvuge bo ngaha mu Burundi twe twivuke aziko na Natasha Natasha meme ni mu barabara mwowe abonye n'abana ranamba mwambo lanoma sana ariko Moni Affaire ikigori ahindura izina bivanye n'ico kiri ariko Moni Affaire umubona kangahe ni mu mbuga ariko arazi kuririmba bien sûr arabizi sicyo giza wewe arabizi je sinaririye gusa kuri stage nta vibe afite sinokubera mune basi nafumaza aranywa intuzenye yone ko ndamoni Affaire nayo bintu yafite kubera ni karemwe nitumuhore ni kwaremwe reka araduhombye oya sikuduhombya ni murimbi mwi cyangwa nk'umuntu ariko amubona muri clip video reka muri clip video afise vibe imeze neza ako ageze kuri stage bika ariko nawe n'umunyempano akaze yoca kwica ndamufana naje ariko mwe nari noje ni sheri wiwe reka bijya si bya bintu byabo ni sheri wiwe aho na bifesi bijya n'ibintu byiza siko byatanga umuvuga no perezida wanya yavuze ya bifesi bigiye kuba seriye biza bivuze niyo muvye twari tubyemera tubyemera kubera ko bifesi yabizanye mu seriye tubona ku BCV nta ndirimbo afise agomba gusohora tubona tubona amafoto yashiriye president invitation ego twe twarabyemeye hari abatabyemeye benshi babyemeye babaye siri nabyo perezida bivuze kuri muri Mutwenzi icyo nawe urakizi uracemeye mujama w'abajeni ngo azitaba ubukwe bwa bifesi ndaki perezida wacu kwera ni sawa perezida yubaho
Yego kabisa. Akarashikira impano zacu. Bisaba nawe niwagera mu bigero nturagera. Hari. We nturagera mu bigero byo kurongora. Niwagera mu bigero. Oya gusa. Ubwo mushira ka invitation mu cubahiro buke buke. Gusa ibigero niko ndajako nivyo kujya kurya fey. Hama uje hiti iki niki amurongora. Cyari hiti mborere byose birakunda. Reka. Yego. Iyi komedi yacu mu Burundi irikirazamo abantu benshi mbese n'abana bato. Sibyo? Dushaka kumenya wewe nk'umukomedi atari uno mwaka. Ntabwo uri mu 2026 ndabizi. Oya. Kandi sindi no mu 2025. Hariho abantu usumba. Nk'akarorero ni benshi cyane. Dushaka kumenya iyi komedi irikirazamo abana. Wewe iyo hariko harazamo abana bato batarakwiza nk'imyaka nka 10. Wewe biguha iyahe shusho? Abana renda doke ukivuga abana. Chambatushe sana. Chambatushe. Kubera iki? Bayatushe n'ibintu niko ndabona uno munsi ku mboga. Sinovuga n'abana. Haya bavuga ko umuvyeyi yareze bavuga areze nabe atukwa n'abako. Ariko aho ni ku bakobwa. Ni ku bahungu kiri. None ku bahungu none mu gifasa avuga ati un enfant malade présente danger de la société. Yego. Ko bawuti. Abo n'abafaransa. None womba ragote wo muvyeyi mwana wawe wana nka ujya mwana wawe. Ari hajya mwibaraba. Akarasabiriza kandi bazi ko mu ko bifashe neza. Bararenganye basanze akarasaba. Bavuga ko abavyeyi ko batabagaburira. So bica bigana. None icyo nabujya kuvuga screen. Ko ndababazwa n'abantu bako barabesha abana bakoresha amakonti akaba. Kandi je mba numva ari sawa. Birandyohera. Komedi y'uno munsi yarahinduye. None bakacamani bande na bande nuko batagihari. Basi bari abana man. Sinzi ko mbise girlfriend bakifuze neza we. Wese yavuze ati yavuze ngo nabonye komedi ninga yagiye. Nagarutse kuyinagura ndayishyiremo n'ubutumwa bwiza ikaruke. Ariko ibintu yuko ndahura nabyo ni byinshi. Abakorege bacu bagenzi bacu ni bako barakora. Yevre masimbeshe komedi ikiratera imbere mu gihugu. Yego biko biraza. Aho sigabona nyakuba mukuru w'igihugu avuga ati n'umukomedi umuto kavuga tugenda mu c'est bon. Ariko hari abandi bana bako baratononera tere yacu. Bayonona gute? Ubutumwa kuri bo bayonona gute? Abantu bako baracisha mu bana baba ama content. Ati sura imico y'ibintu. Akorera nanje ndumva sawa. Kuna mbuga hagaze ko cyane baha impanuro kabisa. Sinarinzi ni kwa nka babandi akana ngaho kamaze imisi kikomeje. Siko konyene. Gwaho no kumyora. Sikabi. Sikumyora. Kumyora kiroro. Ariko ara ngirana oya sako. Akona kandi. Akari muri kameze neza kavuga ibintu biri positive. Kumyora sebo. Hariho kandi kavuga amajyamba naho. Jewe kuva mvuka ntajyo ndigina mvuga. Ndone ubikire link yako ndakarabi usanga ntakazi. Aho kana. Umunsi wongiye kukabona. Yego sebo akana karatrendinze fresh amaviews na video zako zari zirenga 3 yose umuriyoni w'amaviews. Kandi no murundi abangaha mu Burundi tuzoga checkinga turana. Ariko vraiment majambo kavuga. Akana kakuriza nyoko umuntu kundi. Muri content. Aho rero tuzokaraba. Tukaba twizashobotse tugasange tugaha impanuro. Siko. Tuzoraba naje wako. Siko. Wabona umwana nta mwana afite imyaka 10 ni nka 12 13. Erega
hariho umushefu umwubahwa ni Pierre Nkurikiye araherutse gutanga ikiganiro kuri Akezanet. Barakivuze ko kandi hariho n'abantu bakuze batukana abo bose hariho hangaye perezida hariho amuhangaye abo rero mu kugira amakonte erega amakonte ni menshi singombwa uvuge nabi mvuge byose si ngombwa ukuri impunzi cyangwa ngo utibanga urashobora nyine content nziza content niyo abantu ba comedy bayihinduye kandi comedy ibijya biba mu kibano ubizana hanyuma ukaca ubishiramo comedy kugira ngo wigishe abantu bahinduke. Erega comedy itandukanye n'indirimbo. Burya comedy ni ifite inyigisho kurusha indirimbo. None ndakubaza. Indirimbo ya Pizzo na Satwi waba usanga muhira umuryango wose ukurayira, ariko barashiramo muri kuri ekara kakavuga bari mu kazi mu gikori kakavuga, ariko gusa hageze kuri comedy naho kuri comedy usanga nasogo nabiri ati ngura kano kantu nasogo nabiri baricara bose bakara none bace bita kwacobona kakana kazanye amajambo umva cyagira ikibazo cyo bituma mu misaza batubura abantu baturabira video zanyu kubera abo ba oya ubu bagomba baje ko babahanure ivyo bintu bayihagarike suko, ariko ntushavure nyene bibaho erega iyi si niko tuyibaye. Oya sinshavure sinshavura gusa nyene yurobiye video nk'iyo nawe ari mu kolege wawe mu mukora umwuga umwe abatushe vrema akajambo kanyuma duheze ikiganiro akajambo kanyuma sa kandi ko nababara yuko bantu babwire baje kuri Budi Comedy ndakivuga ababosi murabugize mu mifungo ni hatari sponsor ama sponsor tubabera ama brand ambassador makampani banko bivuga ati turakeneye ababavugi baze gusuka bati babarane nibagume bibaza kuri bajya basare bagume mu ruhande rumwe nibarabe bahindure bongeremo abandi bakizamuka kugira ngo turi hari abandi giti kiruma kabisikini kindi kiboro amashugwe yaramye nibarabe mu mizi naho barabe mu mizi yego niburi buke hasi vrema je kweli yega ntaje watanga umbaza ngo abo hanze bro ndakumbuye idolare kurikora abarigeze kurikora ko je sindakora ko nayi nabaze kurikora ko ry'umuryango jene no ntarashikirwa ku madolari ndamasaba wowe kuri akiganiro mu diaspora bana turi muri sama kwe uko muraza mugize mutuzaniye bre turisaba akadolari ko je kweli naye ndara grand frère ara akora kama dolari umukomedi ara ndavuze mu buzima ambwira ati avuye hanze dore yakuye muri comedy ni umuntu yaramuzaniye avuye hanze ati wewe warandyoheye ati nanjye ndakita birari hare inimero zanje za WhatsApp ziri kuri page ya Budi Comedy ushaka wozibabwira nta kimwe ndazivuga gusa ari kiganiro arukana koze watu wakona igani yambare ndazivuga sindaronka message sinziko icyumva sinziko bazakira abantu cyo kiganiro bavuga ngo nambari iki ngo wamize agato kisinzi ko ntuba uciye umugani wamizako 76 918 960 76 amajana 918 amajana 962 izo nizo nakaye ko kashi ziriko iyo nimero ni warayandikishije azoyugara nzogenda mwinoni none batomwe kweli aho ni sawa nzogenda mwinoni abandi basa abantu bataraja kuri Ale Burundi kuri Facebook kagira hati YouTube irahari sinzi na TikTok azovyivugira abanye sigenda mu vuga ubu hari Instagram IG hose muje nanje BDE Comedy Budi Comedy none bro ndinde kurira kuri Farawe
ya barafurowinga ko umviriza wera rumviriza uze kumpa linki turayibaha uze kumpa linki ishiye muri commentaire kugira ngo bace binjira ya kuri YouTube uransanga ya kuri Facebook uransanga nta kindi kintu gusa kugira neza ubone ko ndabiye video neza ya muri commentaire Tagi mu commentaire so bakona ko ndabiye video vraiment shimira n'abandi bakwandika ama commentaire mu video yacu vraiment ko mbaturyohe noze video nyinshi ziko ziraza nyinshi kandi uvise n'abamo college bacu ko turakora video nyinshi naho witwa Team Gweza Boy Comedy. Team Gweza Boy Comedy. Ujya twarakoranye ikiganiro nawe. Bajya video no musi turi collaboration. Ubu se collaboration ni famille. Ni miryango ibiri yagiye hamwe. Video tukuma tubahaza kasamuto. Jewe kuganzo kubwira umenye ko waguze brosa dashasha. Raba comedy za Budi Comedy kubera niya comedy biravye mu barabaca muri bis. Utwenze cyane abo muri kumwe cyavuga tuyama naguze brosa dashasha. Reka tugushimire cyane. Ndabashimiye cyane. Mukigano kizokurikira tuzoyaga ku bintu by'uko kuntu mutangwe gukorabora n'abandi. Turabe ko hari ico biriko birafasha ndetse n'abagenzi banyu. Turabe ko hari ikintu biriko biraduga. Reka rero dusabe muri rusange abari kwadukurikirana tubashimire cyane. Tubasaba kugenda kwizo mbuga zose mufollowinga abana banyu, abana b'igihugu, abana bari kubashaka kuva ku rwego rumwe bakaja ku rundi. Dushimire abari mu Burundi, dushimire abari mu makungu. Dushimire cyane ibihugu bibanyi abavuga ururimi nkuru rw'iwacu tubakunda cyane nibaza ko tuzosubira mu kiganiro gikurikira ku munsi nk'uyu nyene wumvirije iki kiganiro tuzaza hari ikindi kiganiro ubu ntitosubira kubajyamira tubakwepa tukiniki ubu tugiye kukivi cyane na cyane kugira ngo dushobore kuva ku rwego rumwe tuja ku rundi.